yuko umbwiza ukuri nimba uza kumbwira hanyuma tugufashe mugabo nimba namwe bwe murimwo muratubwira ko namwe bwe tugira motion namwe bwe bakure nimba namwe bwe murimwo muratubwira ko namwe bwe tugira motion namwe bwe bakure. Aya makuru yose ntagucike, ndasubiramwo aya makuru yose ntagucike. Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Turaza kugaruka ku vyabaye ku munsi w'ejo mu nama nkeguzamateka igihe umushikiranganje Niteretse ajejwe intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano yari imbere ariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka. Muri komine Mukaza berutse kuboneka ko Musitanteri Renova Sindayigaya yoba yaranyuruje amatoni y'isukari yaragenewe ikomine yiwe. Sinzohagera akabaza Niteretse impamvu ataciye ahagarika Renova Sinzoyiheba kandi mu yandi makomine abasitanteri bakoze amakosa mato yaca anyarutsa kubahagarika. Sinzohagera ni mukuru w'inama nkeguzamateka akaba yarabajije umushikiranganje ati canke na mwebwe murimwo ivyo muraza kuvyiyumvira. Twabateguriye amajwi y'ivya biriko biravugirwa mu nama nkeguzamateka igihe umushikiranganje Niteretse ariko yishura. Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe aho muherereye hose. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'aya makuru araza kwibanda ariko avugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Siyo nkuru gusa twabateguriye ahubwo turaza no kubabwira biriko biba cane. Mu ntara ya Bururi abacamanza batatu ba sentare nkuru ya Bururi bafungiwe mu ibohero rya Bururi. Mukaza kumviriza rero ivyo bakurikiranwe ko ni ibintu rero vyabaye mu mezi aheze, dode ko hari n'abajejwe intwaro nabo bariko barafatwa muri iyo ntara ya Bururi bivanye n'ikibazo c'umutekano coba aca arabonetse hafi yako gace. Mukaza kumviriza imvo zatumye abo bacamanza bashika kuri batatu ba sentare nkuru ya Bururi bafungwa nabo. Ndi nkuru kandi tuza kugaruka ku buryo burambuye mu Ruyigi. Isukari yarabonetse ariko ico kwiyunguruza kidakemutse nishikira abanyagihugu. N'imyidogo rero yumvikana muri bamwe mu badandaza bashasha b'isukari baheruka gutorwa muri buri zone igize intara ya Ruyigi cane begereye umugwa mukuru w'iyo ntara. Ndagusaba kugira ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyondako nibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Reka rero mukurikire amajambo y'ivyavuzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Sinzohagera abaza umushikiranganje Niteretse impamvu atahagaritse musitanteri wa komine Mukaza kumvo zuko amatoni 15 y'isukari yari igenewe ikomine yiwe yoba yarabuzwe irengero. Sinzohagera akabaza ati canke na mwebwe murimwo. Mukaza gukurikira rero ivyo umushikiranganje Niteretse yoba yarishuye. Umuza kumviriza mbere n'umukuru w'inama nkeguzamateka Sinzohagera. Mu nyuma rero ni inyishu yatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro ya hagati iterambere rusange n'umutekano Niteretse. Kurikire ntucikwe iyi nkuru turaza kuyibandanya ku buryo burambuye nyuma yayo majwi. Inaneganya kwa mushikiranganje mwarimaje kuvuga yuko nibababwira musitanteri yugaye mure y'umwene gihugu mutushe mu mwihurira mukura kandi ndazo zobikora. Mugabo hariho itoni 15 z'isukari musitanteri yarakunaniye gukura. Vyagenze gute kabandi wacu usohora decision? Rega naho nkeneye yuko umbwiza ukuri nimba uza kumbwira hanyuma tugufashe. Mugabo nimba namwe bwe murimwo muratubwira ko namwe bwe tugira motion namwe bwe bakure kuko nimba ba musitanteri dukorana ari murazi ko inama nkenguzamateka by'ukuri hari naho twahatswe no ko twabona umenga bose baduheranye kandi tugashima yuko by'ukuri uri karakora nabi. Ni byiza kahanwa mugabo umenga turiko turaraba hari hamwe umuhesha ahandi mukihuta cyane gufata ingingo. Murakoze yinteka
murakoze y'inteka gira ikibazo ca Mukaza reka twivuge neza uko kiri. Bagize enquête judiciaire izo bari rero bwati est-ce face ingingo sinoba nihuse kuko hatangwe enquête judiciaire twebwe enquête bashishwanza kwa suspend pour question de respect ya séparation de pouvoir mugabo batubwiye ati byanse n'ibyo enquête yiwanyu cyatutangu mugabo dize yuko ibyo bariko barakora disipe bazoduha inyishu kuko turi turavugana ndabona ko nibaza ko vuba tuzorogisha burya enquête judiciaire no gufata mesure temporaire ntibijana reka naco tukirike. Uko niko byari byifashe mu nama nkenguza amateka. Isukari rero yari igenewe ikomine ya Mukaza ingana n'amatoni 15 yarafashwe nivyo rero yaranyurujwe. Ico kibazo ubu kiri mu butungane hariko harakorwa amatohoza vuba icegeranyo kirasuka. Mugaba amatwi yadusumira ku bivugwa iyo sukari yo bitashitse ni Bujumbura. Mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse niko yishuye nkuko muyijeje kurumviriza. Byabishikirije mu nama nkenguzamateka yakoranye ku wa 16 kwezi k'umunani 2023 ahwe n'abagenzi be batwara ubushikiranganje byojejwe harimo ubudandaji n'ubutunzi bariko bishura ku bibazo bitandukanye kubijanye n'ikibazo c'isukari n'isima. Martin Niteretse akavuga ko hafashwe ingingo kugira ngo wihenza agashiramo akaboko kare niyafatwa igipolisi kizoheza kimukarere dossier ja mu butungane. Ongera ati kintu citwa fraude cose gihanwe nka fraude kuko gihungabanya ubutunzi bw'igihugu ntagira ico dusubira kwihanganira turavye mu mategeko y'igihugu harimo bihano vy'abakora bene ivyo. Nayo kubijanye n'isukari bwite ngo vyaragaragaye ko twahemukiwe nabo twariko turakorana kubijanye n'itangwa ryayo tugasanga ingene isukari riko iragenda mwene gihugu akeneye kuyinwa mbuyi arayibuza ariko turiko turadoriya tugasanga isukari riko igurishwa amafaranga ibihumbi 250 y'amarundi ku mufuko. Habatwaye isukari yari igenewe ingo ikaja mu mahinguriro twarabikurikiranye arabo twafashe bariko barakorerwa amadosiye hari nabo tukiriko turarondera kuvyerekeye ingingo zofatirwa indongozi zavuzwe mu bijanye n'igifungo cibonekeje kuvyerekeye isukari ingana n'amatoni 15 yafatiwe muri komine Mukaza nkuko bihora bigenda kuzira indongozi zagirizwa kugira uruhara mu nyonyezi. Martin Niteretse akagira ati kibazo ca Mukaza reka tukivuge neza uko kiri ubutungane buriko buragira amatohoza yabwo jewe niyumviriye ni burya mfashe ingingo sinoba nihuse kuko hatanguye amatohoza y'ubutungane iwacu tuca tubanza kuyahagarika. Mugabo hatubwiye bati vyanse nimugire amatohoza y'iwanyu natwe tuca turatangura. Mugabo ndize yuko ivyo bariko barakora mu minsi iza bazoduha inyushu. Ni inkuru rero ivyabereye mu nama nkenguzamateka mu gihe umushikiranganje Martin Niteretse ariko abazwa ikibazo kijanye n'isukari yabuzwe irengero muri komine Mukaza ndetse n'ivu atahagaritse mu stanteri. Mumvirije rero ivyo yoba ayarishuye. Katubandanirize mu ntara ya Bururi aho bacamanza batatu ba senare nkuru ya Bururi bafungiwe mu ibohero rya Bururi kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu. Makuru ava muri iyo sentare akavuga ko abagabo babiri n'umukenyezi bagirizwa kuba ari bo bafashe ingingo yo kurekura vy'agateganyo abanyororo 8 bari mu ibohero rya Rumonge mu mpera z'ukwezi guheze. Abo nabo bari bakurikiranwa ku bwicanyi bw'abantu bitwaje imipanga bavuzwe muri komine Bururi mu mezi aheze. Mushikiriza manza wa parake kukira sentare isubiramwo imanza ya Bururi akemeza ko abo bacamanza bafunzwe ariko Emmanuel Iradukunda ntashima kugira icavuze ku gituma bafunzwe basanze mu ibohero. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Rumonge n'abandi bakozi babiri b'iryo bohero girizwa kugira uruhara rero mu guhungabanya umutekano w'igihugu no gufasha abo banyororo 8 gutoroka. Bakozi rero bagizwe n'abakenyezi babiri bagahakana icaha basigura ko babarekuye ku kwihenda kuko ngo mushikiriza amanza wa parike ya Bururi yari yamaze kubungururiza urubanza. Manza rwo umuyobozi rero w'ibohero co kimwe n'abo bakenyezi ruri mu mwiherero kuva ku wa mbere abanyororo 7
ku 8 bari barekuwe barasubiye mu minwe ya parake ya Bururi, ariko rero abacamanza 3 ba sentare nkuru ya Bururi nabo akaba bafunzwe muri iryo bohero ryo muri iyo ntara. Mu ntara ya Ruyigi kandi isukari ngo yarabonetse, ariko ico kwiyunguruza kidakemutse ntishikira abanyagihugu. Iyi myidogo niyo yumvikana muri bamwe mu badandaza bashasha b'isukari baheruka gutorwa muri buri zone igize intara ya Ruyigi, cane cane abategereye umurwa mukuru w'iyo ntara. Bagira bati mu gihe dutegerezwa kuyigurisha ku giciro ca leta kingana amafaranga 3,300 ku kilo, kuba dukoze duhomba ku rugendo rurenza 10,000 vy'amarundi mu kugenda no kugaruka tuvuye aho dukorera, iyo dufungura no gupakiza imivuko twaronse dusanga dukoresheje mu mafaranga ashika canke ayarenga 40,000 y'amarundi kugira isukari ntiyishikane aho dukorera. Rero ngo umufuko w'ibiro 50 bawugura amafaranga 162 vy'amarundi, bakawudandaza ku 165, bakaba rero bawungutse ko 3,000 vy'amarundi. Batera uruhombo rero bafatiye kuri amwe bakoresha mu kwiyunguruza. Bamwe muri bo rero bagasaba basi ko ishiramwe sosumo ryo pfuma riza rirayishitsa ku madepo azwi ntigarukire ku mugwa mukuru w'intara gusa. Kindi basaba kuri uyo mwanya n'ukwemererwa kuyigurisha ku mafaranga 3,500 ngo bagaruze ayo batanze mu kwiyunguruza, ngo ntawugwa mu ruhombo yamaze kurubona. Ari naco gituma dusaba abafata ingingo kurekura iyo sukari isanzwe inyotewe n'abayikoresha, kuko bimera kugura iyiva muri Tanzania ku mafaranga y'amarundi 8,000 vy'amarundi ku kilo igihe bayironse. Ese aho muherereye agasukari karabashikira canke mwabaye nk'abo muri komine Mukaza? Gira ico mushikiriza. Mukuru w'igihugu ati nimba warize vyerekane mu bikorwa. Abasokuru bari bafise ubumenyi bakicurira ivyuma, bakibazira amasekuru n'ibindi, ariko hari abantu bize ivy'amahinguro batariko barerekana ikintu na kimwe mu vyo bize. Ukaba wigurondera urupapuro rw'umutsindo umenye ko atacu uriko urakora. Umuntu wese yize ngarondera urupapuro rw'umutsindo ni barundi bazifise, ariko atakintu na kimwe bariko barazikoresha. Umuntu wese rero ngakwiye kwiga arondera ubumenyi kugira azobukoreshe. Indi cazingamitse abarundi no kwiga wibwira ngo ngire nje kurya Uburundi, nje kurya igihugu. None kushaka kurya igihugu nawe uriko ugihike. Ivyo ni bimwe rero byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 17 kwezi k'umunani 2023 Igitega, mu gihe ariko yugurura indwi yahariwe abarundi baba mu makungu. Rero ikaba itunganijwe kuva kuri uyu wa 17 gushika ku wa 19 Myandagaro 2023 gucivugo abarundi dukorera mu mahanga turi kumwe n'indongozi z'igihugu cacu, tugire urunani rw'intamenwa duteze imbere igihugu catwibarutse. Je rero mukuru w'igihugu akaba yabandanije avuga ati ubushobozi, ubumenyi hamwe n'uburyo birahari, none habuze iki kugira dufashe biboneka mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Hari n'ibindi bibazo rero bibazwa na bamwe mu barundi baba hanze y'igihugu muri iyo ntumbero yo guterera mu iterambere y'igihugu. Kuva ku igenekerezo rya 2/8 abo barundi rero ba mu makungu tanguze icese igikorwa cise $5 ku kwezi mu ntumbero yo gushigikira imigambi ya leta, aho huguruwe konti mu banki nkuru y'igihugu yiswe projet diaspora, kugira umurundi wese ari hanze aze arashirako n'imiburiburi ya $5 ku kwezi. Bishikirizwa rero na Eric Murantunge, bikaba bishikirizwa na Eric Niragira ku izina ry'abarundi baba hanze y'igihugu kuri uyu wa 17 kwezi k'umunani, mu gihe umukuru w'igihugu yugurira icese mu ntara ya Gitega ibikorwa vy'indwi yahariwe abarundi baba mu makungu. Amagara abarundi bose bari hanze gushigikira igihugu cabo. Abiruko ngo haracara abarundi bari hanze bagifise vyumviro vya politike bibi hamwe n'amacakubiri. Umenya ko kuri iyo konti gushika uyu munsi ariko amafaranga angana $785 nyuma y'umwaka, akaba ariho hazosuzumwa uburyo bwose buzoba maze gushirwa kuri iyo konti. Se mubona abarundi baba mu makungu hoterera gute mu iterambere ry'igihugu? Gira ico shikiriza muri commentaire.
Ndabakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza ntimuze gucikwa n'andi yose tuza kubageza ko kuri imbonesha kure. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako. Mane bahezage.